umugore icyambere ni kubanza kumva ko nawe ushoboye. Umuntu agusuzugura gushika ngaho kubera uri nta maboko ufise wewe. Haguruka, urumva, haguruka nawe urondera icyo ukora. Haguruka urondera ikintu ukora bituma nawe umugabo akubaha. Igihe umugabo naho iyo batagukunda, si watagukunda nikiri muri we kigwanye wewe umwamira ivyamwa, sivyo? Ingeso zawe nziza zirashobora kumuhindura. Bantu b'Imana, umwana yakuze adafise se ntagire nyina, canke umwana yakuze abona se na nyina bakubitana kuva ku wa mbere gushika kundi wa mbere. Umwana atigeze abona se abwira ijambo ryiza nyina. Umwana atigeze abona se na nyina bishara kumeza ngo basangire. Umwana atigeze abona ikiza na kimwe wabo. Ushaka kiguhe, ushaka gukunde, yarakunzwe, arazi ngene bakunda. Hariho umudamu yigeze kunganiriza, hariho abadamu usanga badashaka kwemera icyo umugabo ariko aramusaba. Hariho umugabo agiye akubara ati je nifuza ibi, sivyo? Akakubwira ati ndifuza yuko wisiga parfait, ndifuza ko wambara impuzu zimeze gutya, umugore akavyanga. Urumva? Shalom shalom bakunzi ba CANAAN TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Twongeye kubaha kaze kandi kwino mboneshakure CANAAN TV. No mugisha tugize wo kubana namwe kandi tubashimiye mwege mutahengeshanya kubana natwe no mu kutugaragariza ko mudukunda, mukabasha gushitsa bino biganiro kure kandi mukabitwereka muri commentaire. Niyo mpamvu twagarutse ku bwanyu kugira ngo tuganire. Hari ibibazo byinshi byagiye bibazwa, nashimye kubabariza kuko ndabakunda, numvise ntovyirengagiza. Nshima kongera kuganira n'umuvyeyi aratugaburira ijambo ry'Imana. Twagiye kwanza tumuramutse, mwaramutse neza? Amahoro Thierry. Amakuru? Ndashima Yesu Kristo. Nukuri Imana himbazwe twongeye guhura nawe. Ego cyane ndashima kabisa. Twongeye guha kazi twakirira abantu badukurikiye. Ego. Ego bakunzi bacu bo kuri CANAAN TV, mudahengeshanya kudukurikira imisi yose, ndabaramukije kandi. Nukuri muri umugisha, turabakunda gose kandi umutwaro dufise nuko byukuri mugubwa neza, mu ngo zanyu mugubwa neza, mu bikorwa mukora mugubwa neza, mwese abadukurikirana. Imana ihora ibiyereka imisi yose mu byo mukora. Rero imbere ko dutangura kuganira nkuko duhora tubigira, reka tubanze dusenge. Data uri mwiza kandi ugira neza, ndagushimira kubwo abanywanyi benshi kandi beza waduhaye kuri CANAAN TV. Mana ndabasengeye ngo amahoro yawe ateremire imitima yabo. Mana ndabasengeye ngo umugisha wawe uhore mu biganza byabo uko bukeye nuko bwije. Mwami Mana ubatunganirize bya bindi byose bakwingingira ku murango no mwijoro, kuko wewe ushoboye byose, nta kikunanira. Unezereza imitima y'abahungu n'abakobwa bawe. Mwami Mana abagabo n'abagore ubiyereke mu buryo budasanzwe kugira ngo imiryango ikomeze kuganzwa amahoro yawe n'umunezero wawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisende ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Muri abantu badukurikiye hari ibintu byinshi bagiye bavuga ku byerekeranye n'inyigisho mwagiye mutanga ku kuntu umugore abereye ibintu abantu n'inyigisho yaciye kuri CANAAN TV ivuga ku bintu ndwi abagabo banka ku bagore babo. Ariko biravye abantu benshi bagiye bagaruka baravyibaza ko baravuga ati none ibi bintu kumenga biraremereye. Hari igihe ushobora gusanga nk'umugore yashoboye yasambanye n'abagabo nka 49, 48. Ati by'ukuri uwo muntu wumva yoroshe kubana nawe, wumva wo mwihanganira? We mwabyibajije ko iyo commentaire muyibonye? Ego iyo commentaire narayibonye. Ariko ikintu nagomba kubanza kwibariza uyu mugabo, ndego uyu mudamu ubusambanye yabutanguye mu bana cyanke mwahuye gute? Ega abantu b'Imana hari ibintu twanjanjwako, wowe ugafata umuntu
utemeye no kwikorera ingaruka z'ibizokurikira. None ni wamusanze ari umusambanyikazi, wewe wakoze iki kugira ngo abihebe? Wamukoreye iki? Sinzi, biragoye cyane kwishura umuntu muticaranye ngo mubanze muganire. Mbega kahise k'uwo mugore kameze gute? Cyangwa kahise kawe kameze gute? Kuko hari aho uko niyumvira si kumenya mbega uyu mugore bahuye ameze gute. Kuko urazi kenshi ivyo bintu ico bikunda kuvako, hari aho wewe urongora umuntu asanzwe ari muri izo ngeso, bikamunanira kubivamo. Kubera iki? Erega burya ubusambanye n'umwuka abantu b'Imana, ugasanga uwo mwuka uri ku buzima bwiwe. Rero igihe atamenye ngo bisengere Imana imubohore ave muri ivyo bintu, abandanya bikora. Cyangwa ugasanga nawe ivyo bintu urabigenderamo, kubera ari umugore usanga atiyubahiriza akavuga ngo kwagiye nanje reka ngene ndamwihora, ugasanga baba muri ivyo bintu. Rero biragoye ngene notange inyishu itomoye ntumvirije umugore ngo ntumvirize umugabo, kuko sinzi ico biriko birava ku uyu mwanya. Mugabo ico niyumvira ari umukobwa afise kahise katameze neza, kandi n'umugabo kugira ngo agende gufata umugore nk'uyu nawe nyene harimo kabaza. Rero sinzi, mumbabarire, nawe nifuza gukomeretsa, mugabo sinovuga neza ngo ntange inyishu ntabanje kubonana nabo ngo tuvugane. Habamenye na kahise kabo, menye n'ingene babayeho n'uyu munsi. Sinzi ko nuba ndakwishuriye wewe wamagize. Ego mucishe neza. Hari umuntu yigeze kuvuga muri commentaire avuga ngo babwire, yari umugabo ngira ngo mbona umenga abagore bubu birabagora gutanga icyubahiro, kubaha abagabo baho. Ego urazi gateri nukuri nivyo abagore burya Imana kubona yaradusavye ikanavyandika mu ijambo ryayo ngo bagore mubaha abagabo, nuko kubaha kutatugwiriyemo muri twebwe. Kuko icyo maze kubona, umugore iyo amaze kubona ko nahatari n'umugabo wiwe, akabona n'umugabo amuvugishije neza, hari icyo bamaze gusangira, ucumenga aramufise ku autorite, ucumenga yo mutegeka niyo abashaka iki aca gikora uko agishaka. Ako kamere turagafise. Rero ikiza kikakanyoha ni rya jambo ry'Imana. Niryo jambo ry'Imana nababwiye ko ataco ryasize. Yavuze ngo ijambo ry'Imana ridutoza indero nziza. Rirakwigisha ko umugore ategerezwa guca bugufi imbere y'umugabo wiwe, ateza kumwubaha, urumva, ateza kumwamira ivyamwa. Rero utisunzira ijambo nta kabuza kutubaha kuri muri twebwe. Nanjye sinikuyemo ukutubaha kuri muri twebwe, kuko niko twaremwe, kandi Imana irabizi. Umugore icyo ashatse umengo kitabaye uko ni induru. Mugabo igihe uri umugore afise ubwenge bw'Imana, buramenya kubalansa, akavuga uti iki kintu ndakireke kubera gishobora kuzana ingaruka mbi, reka nkore iki kugira ngo urugo rubemwe amahoro. Rero igihe atabwenge bw'Imana ufise, ni kwa kundi mu migani havuga ngo umugore w'igipfa asambura urugo rwiwe n'amaboko yiwe, ariko uwo ubwenge aragubaka. Akamenya ati hariho ikintu umugabo afise muri we adaseda, icubahiro ntagiseda. Yego naremera gupereda byose. Rero umugore w'ubwenge arabimenya. Kubaha vraiment ibyo avuze n'ivyo abagore turagafise. Nari ndiwe nanje ndabivuga. Ariko biravye hari n'undi yakisa bibaza ngaha, yaciye avuga ati none umuntu arinza kuzanira ku wundi mugore, umugabo akakuzana kundi mugore mu nzimwe, uwo muntu by'ukuri wumva n'urufato atona kwica? Urazi gateri nivyo, hariho abantu atama valeur bafise. Hariho abantu atama valeur bafise. Jese numva by'ukuri, numva najewe birengera ubwenge bwanje, aho umugabo yubahuka akazana uwundi mugore mu nzu, hari uwundi
akamumuzanirako afise n'abana mu nzu, uyo muntu aba ari umupfu, bisigura ko yarapfuye. Yarapfuye karabaye. Naho Imana rero wewe nk'umugore afise ubwenge bw'Imana, ni umutwaro ugoye kwikorera, ari nacyo gituma Yesu yavuze ngo hari imitwaro mudashobora kwikorera mwebwe, ni muyinzanire ujane kwa Yesu. Ari nacyo kinini avuga ngo uwo Yesu acaguha kwihangana, acaguha kwihangana, akaguha ya mahoro yiwe, amugakomera, ukarenza amaso uwo mugabo narakivuze, ukayahanga ikibazo kuri muri uyu mugabo, kuko ntaba ari normal, haba hari hundi mwuka umurenze nawe. Urumva n'ubwenge bwaracuramye. Erega hinge ndababwire abantu b'Imana, burya birakeneye yuko n'abantu bize amascience, bize ibintu byo kwa muganga, mujye murabumviriza bakabasigurira umuntu yahuye n'ibibazo byinshi ingorane agira mu buzima. Mbega murazi ko ama stress tugira atuma ibyo dukora bicurama, ukora ibiri contraire n'ibyo abantu normale bakora, kubera ama stress yabaye menshi mu buzima bwawe, ibintu byose muri wewe biraparangana, ibyaregira ubuntu bwawe bwose bikamenagurika, bigaherengetera, ugasigara ubaho nk'igikoko kigenda mwibarabara. Kubera iki? Kubera ingorane wagiye ucamo, izigusiguko, zigusigira ibibazo. Rero nk'umugore afise ubwenge bw'Imana, uwo mugabo umujyana ku Mana yamuguhaye, ukamubwira Mana, wa mugabo wampa ngo uyu kwameze, kandi jewe ntacyo ndamufise ndamukorako, ariko wowe ufise ububasha bwo kumuhindura. None ni bangahe bamaze guhinduka? Hari abagore benshi ngaha baza bakagushingira intaga akakubwira ati umugabo wanje yankorera ibi nibi, umugabo niwohera ku Mana, Imana irabihindura. Wowe ni waje gukoresha ingumu ntuzomushobora. Umugabo ni wakoreshe uwamuremye, azomenya ingene amuhingura, kandi nawe agufashe gukomerera muri ivyo. Sindiko ndakubwira wa mudamu we ngo biroroshe, haba namba. Kandi nagira ndakumvishe yuko fise umutwaro wanje undagishinga, sengera ijoro n'umurango, no kubwira ko maze konka imyaka 40 nsengera, ariko ncihanganiye mu ndindiriye ubutabazi bw'Uhoraho. Ubundi nawe arafise imyaka 10 canke 20 canke 5, ariko aragwana atakambira Imana ngo imuhindure. Rero nta yindi solution nimwe ibaho. Iyo wamaze kuronka uwo musaraba, ujana kuwushoboye, kuko we nta ushoboye, nta wundi muntu umwe awushoboye, ariko Imana iri hejuru ya byose, niyo ishoboye gutunganya ibintu ku rutonde neza. Kandi yo nawe avuga ngo nimuze mwese, none ko mushaka mutera umugongo hama mugashaka ko ibintu bitungana neza. Oya, rindira, urindire wihanganye, usenga. Icyo nsaba gusa namambwira n'abadamu cyangwa n'umugabo wari wese uri mu kibazo, tangura wisengere wewe uri kuranyu, tangura wisengere, ushaka ukure n'amaso kuri uyo muntu afise ikibazo guteye ikibazo, ubanze umukure kwa maso, wewe wisengere kugira ngo ubanze ukomere, ubanze ucakire, ubanze ucakire, uvuge ngo ndacakiriye Imana, ndacemeye, ubu niwo musaraba wanje, ariko ukuntura ni wewe. Rero utararonka capacity yo kwakira ico kintu, urapfa nawe, mbwa bigusaba ngo wewe ubanze ukomere, ubanze wisengere, uronke inkomezi zo guhangara ico kibazo. Nano umusirikare yaje kugwana n'umu adversaire we atagira inkoho, nawe afise inkoho, banze wambara ibigwanisho bikwiye byose uvyambare, nta muhanga na rugamba uzorutsinda. Mugabo ntuce utangura kuvuga ngo widekuraje umbe ko byaheze, oya nibirahera. Imana ntayitokura umuntu. Ego vrema, ivyo naratwara bibonye cyane. Wa murakonze, nigeze kumva inkuru imwe, umugore urugo rwarabayeho, n'urugo rwigeze kubaho, hanyuma kugeza ubwo abagabo bakunda icyubahiro,
kugeza ubwo umugabo yahora ataha muhira agiye gufungura umugore kugira ngo amwereke imfungurwa ko ziri mu masorori hariya akaduza ikirenge akamwerekesha ikirenge raba hariya mu masorori. Iyo birinze bigera mu ico gihe kandi umugabo ziko abagabo ziko bakunda ibyubahiro kandi urumva ibyo ntibimuryohera habe na gato, umugabo yokora iki? Uyo mugore nta nenderagira, uyumva nta ndera afise. Wowe wumva washobora gukora ibintu nk'ivyo bikorera umugabo wawe? Ni kibazo gikomeye, ni kibazo kandi gituma n'urugo rwosambuka. Ni bimwe navuga ko hari abagore bisambura ingo zabo. Nk'uwo mugabo ntibona agiye kurondera uwundi mugore, uwo mugore yo turubura mu mutwe akavuga umugabo yantaye, umugabo we nta cubahiro wamuhaye. Kurashaka kubaza ngo ukerekesha ikirenga umugabo wawe aho guhaguruka ukamuserva, ukamugirira ibintu nk'ivyo, ni wewe uri kurisamburira n'uri kusamburira uyu mugabo, kuko ejo agiye urababara. Rero numva nta na byinshi ibyo noro bivugako birateye isoni. Hari undi yavuze ngo umuntu aragerageza kubaka urugo ngo ariko bikagorana, ngo ni nk'ahandi ubusanga umugabo akuruta inkomezi kandi ari nawe akurusha n'amafaranga, ugasanga by'ukuri ngo biragoye. Ahubwo tubyitegereje abantu b'abagore ngo Imana izobaha ijuru ngo uko bagira kwihangana, kuko ngo ntibyumvikana ukuntu ashobora kuganzwa agategekwa kugeza ku rwego yumva nyene nta gaciro agihabwa mu rugo, ngo avyifate mu gute. Ibyo narakivuzeko bazi gaceri. Umugore icyambere ni kubanza kumva ko nawe ushoboye. Umuntu agusuzugura gushika ngaho kubera uri nta maboko ufise wewe, haguruka, urumva, haguruka nawe urondera icyo ukora. Haguruka urondera ikintu ukora bituma nawe umugabo akubaha. Erega igihe abona atacuza nashaka gusuzugura nyene yaguhaza, ntaragusuzugura ko aravuga ati akaye ko byose kabizika kuri jewe ndakafata uko nshaka. Mugaye igihe azi ko nawe ushaka kwikintu ntashaka gufata uko abonye, kandi naho yoba ariko arifata uko agomba, uramureka. Mugabo wicu hamagarirwa ukumusengera, uramusengera kandi kugira ngo ushobore kumusengera nukuba uri nukuba umukunda kandi ubona ko afise ingorane. Erega ubundi umuntu normal, umuntu muzima ateza kwiyubahisha kubahisha urugo rwiwe. Mugabo byamaze kurengaho yitwara uko agombye kose nuko bafise ikibazo. Ico kibazo rero ni wewe kumutabara, ukatakambira Imana kugira ngo imutabare. Jewe inyishu yose ntane ndayironderera, inyishu yose ndayiziga ku Mana, kuko Imana niyiguha amahoro, Imana niyiguha kwihangana, Imana niyiguha kumukunda, urumva, ugakompatisa mu ngorane arimo. Ivyo ntushobora kuvyiha wewe, kuko nayo maso ntayo wobona. Ayo maso akwereka yuko umugabo wawe ari mubi. Mugabo ufise amaso yo mu mpwemu akwereka ko uwo mugabo yatewe, hari umwansi ariko aramugwanya, yanka ku rugo rwanyu rubamwe amahoro. Ivyo rero bitahura umugore yamaze gushika ku rugezo mu Mana, akamenya ngo hariho umwasi tugwana ashaka kusambura urugo. Mugabo we misosi zukwa muhanganye nawe kubera uzi ko ari we muri ko muragwana. Mugabo hari uwundi muntu hari yitije amaboko yiwe kugira ngo aze kukonona. Rero nahawe kumenya batabuhungiro bundi buhari, ubuhungiro buri ku Mana. Turiko twegeza kurangiza, birashoboka kandi hakaba ari ikintu wumva wobwira abantu bari guca mu bibazo bimeze gutyo, cyane ko hari n'abagore usanga twigeze ngira ngo kuvyiga ibyo banovuga uburyo umuntu yerekanamo urukundo, ugasanga hariho abagore ubusanga mu gufata umugabo we bamufata uko avyiyumviriye, yewe ntazi kumwitaho, kugeza ku rwego ibyo akora byose abikora uko abyumva, ntamuha ijambo, arasuzugura umugabo wiwe kuri kamwe ko kandi. Mbere ko turangiza n'ubuhe butumwa mbo bagenera cyangwa bateguri? Ahubwo tutaranashika ngaho, hariho ikibazo kindi babajije. N'umudamu yavuze ngo Imana ngo yabanje ngo kubwira umugabo ngo akunde umugore kugira ngo umugore nawe abone ingene amwubaha. Yego. Urazi ga muntu w'Imana, urutonde Imana yashizeho
nuko nyene rumeze. Ubundi umugabo w'Imana mwiza ashimwa n'ijuru gashimwa n'abantu yarabwizwa gukunda umugore wiwe. Hama umugore nawe nukuri umuntu yagukunze nukuri biragoye ko utamugirira neza. Umuntu agukunda, umuntu akuvugisha neza, umuntu akwitaho, umuntu akubabara, umuntu urumva urumva kugirira neza iminsi yose biragoye ngene tomwubaha. Nivyo nico Imana yari yarategetse kugira ngo urugo rubemwe amahoro. Ariko muntu w'Imana hari umwasi atabishaka, hari umwasi atabishaka, kandi ibyo bimenye ntivyatanguye uyu munsi muri urungango rwacu, ni kera mu ntango y'ukuremwa k'umuntu. Satani ntigeze yemera ko urugo rubamwe amahoro. Uruze ko na Adamu na Eva umunsi cyaha kiza, umwe yaririmbira kiza ngo akagufa ko mu magufa yanje akarako mu mara yanje zo kwitwa umugore. Umunsi Imana imubaza amubwiye ngo si wa mugore ntiyari kakara, yavuze ngo si wa mugore kubera icyaha, kubera umwansi. Rero nawe muntu w'Imana umwansi yaraje agomba gusambura urugo rwawe byanka vyakunda, ariko nawe kubera ufise ubwenge bw'Imana bumurikiwe umenya kumukontona, umenya kudejua imitego yiwe ukavuga ngo ndawusimba byanka vyakunda. Haleluya, haleluya. Umugabo naho yo batagukunda si watagukunda nikiri muri we kigwanye wewe umwamira ivyamwa, sivyo ingeso zawe nziza zirashobora kumuhindura. Bantu b'Imana, jewe hari ibintu byinshi muri iyi minsi nagiye niga ndatahura. Biragoye ko umuntu yoguhica adafise. None gashanda kubaza, umwana yakuze adafise se ntagire nyina, canke umwana yakuze abona se na nyina bakubitana kuva ku wa mbere gushika kundi wa mbere, umwana atigeze abona se abwira ijambo ryiza nyina, umwana atigeze abona se na nyina bishara kumeza ngo basangire, umwana atigeze abona ikiza na kimwe wabo, ushaka kiguhe, ushaka gukunde, yarakunzwe arazi ngene bakunda. Hariho umudamu yigeze kunganiriza arambara ati jewe ati urugo rwanje ngiye kugubaka, ari gihe shaka gusambura, ati ngiye kugubaka byanka byakunda. Ati umugabo wanje ntaze kumbwira ko nkunda, ntaze kunyofre kina kimwe, ati niyo ndamuzaniye kado ateza kurondera ikintu negatif ayivuga. Ati mba ntashaka gushima, ati ariko nagiye kuvyiga ndamenya neza nta rukundo na ruke yigeze aronka. Ati anniversaire yanje nta nayimenya nta nayibuka. Ukavuga ati anniversaire birabaho ivyo nta yigeze abona bafete, none ayigufetera gashata yigeze afetego. Wewe rero inezereze, naravuze ngo mwikunde, wumva bikunyura yifete, ufise amahera yondera abagenzi bawe mwifetere hamwe unezego, ubundi ntaca afise aguha. Hanyuma wewe ujura mu uribukiwe, aja aribukiwe agaragaza kumunezereza igitondo kimwe, ndazi ntakekeranye bizohinduka, azomuhindura. Ni benshi bagiye bahindura abo babana bari bameze nabi kubera ataco bigeze baronka, mugabo ingeso zawe nziza ziramuzana ku rugezo nawe ahinduka. Rero umuntu w'Imana, umugambi w'Imana n'ukuri nuko wari umeze, kandi nawe uyu munsi hari ibyo Imana igusaba, hari ibyo Imana igusaba nk'umudamu, mugabo udakora, Imana ugira ikiguta ntikiguta. Rero nawe hari ibyo umugabo adakora kubera atavyashoboye ntimuta, ni nkuko nawe ibyo atari kwaragukorera ntuca umwanga, ahubwo ugerageza kurondera ingene amahoro aba mu rugo, kuko omweweho hari ibyo utahura adatahura. Rero ndumva mpinga noba ndakwishuye wewe abaje ico kibazo. Ubundi byari bitegerejwe gutyo nyene, mugabo hari umwasi yavyicayemwo, kandi iyo mbuto agenda arayibiba. We nawe niwe utari kurabikora ngo werekane urukundo mu rugo rwawe, ugwereka abana nabo bazomera nk'ukumeze nk'uko sameze, mugabo urashobora guhindura hagatangura urunganwe rushasha mu muryango iwanyu, abana bakazoba abana beza, bakazokundana, bakazokwerekana urukundo kubera wewe uri kurarubashiramwo. Rero ntukore nk'uko umwansi agomba, kuko igihe ukora ivy'Imana idashaka ubugiye mu ruhande rw'umwansi. Ariko wewe urashobora kuitara rimurikira uwundi
hama umuco wa Kristo ukamumurikira nawe. Ego. Wow, cyane k'icyo umuntu abiba ari cyo yimbura. Ego. Hari ubundi yavuze ngo burya ikibazo ntikiri kuri twebwe abagabo, ngo ariko ngo kiri ku bagore, ngo kuko umugore azi kuroranya, ngo uwo mwigeze ushaka iki. Uraziga Thierry. Icyo nico kibazo abantu dukunda kugira. Kumwe mwitongo vyagenda. Urumva ari umugabo ashaka gutera amakosa ku mugore, ari umugore ashaka gutera amakosa ku mugabo. Ariko icyari gikenewe ni giki? Umwe wese narabe inshingana jejwe uri kuzikora gute? Zikore neza. Niba zikora neza n'ubundi ntazireka gukora neza. Birashobora guteba mugabo arateba gahinduka. Mugabo ntavuge ngo n'umugore ngo avuge ngo n'umugabo, no. Oya, reka umwe wese mucamagarirwa gukora agikore neza kubw'inyungu z'urugo rwiwe. N'ahandi gutana kumwikomo, ego umugore ashaka kuba afise akageso kamugoye, mugabo buhoro nawe urashobora kumuzana buke utamuhutaza agateba gahinduka akaba umugore mwiza. Yego. Mu byo mwaravuze ko n'ikintu cereka isuku gikomeye, kandi abagabo benshi barakunda isuku. Bene uvuga ni bose bakunda ibintu bimeze neza, kuko intege nke zabo kenshi ziba ziri ku maso. Nigeze kubikibaza ngira ngo mu kiganiro twigeze kugira, aho umugabo ashobora kuva mu rugo abona hadasa neza, ariko yagira ku kazi agasanga secrétaire we yapanze ibintu neza, agasanga yambaye neza, kandi benshi bariyeranje akarondera parfait imota ihumurira umugabo, kandi asanzwe azi yuko umugore wiwe nta niyo yisiga. Biroroshe ko umugabo ashobora guhuruduka. Ntumva ko ikibazo kitari ku mugabo kiri ku mugore atabaye maso. Urumva uraze ndakubwire. Hariho abadamu usanga badashaka kwemera icyo umugabo ariko aramusaba. Hariho umugabo agihakora ati je nifuza ibi, sivyo? Akakubwira ati ndifuza yuko wisiga parfait, ndifuza ko wambara impuzu zimeze gutya, umugore akavyanga. Urumva nawe aho uri mu makosa. Kuko ibyo byose ijambo ry'Imana riravuga ko umubiri wawe si uwawe n'umugabo wawe, n'umugabo w'umubiri n'umugore wiwe. Rero icyo wokora cyose wogikora kugira ngo unezereze uwo mubana. Osi nawe utiyibagiye. Kuko nawe we ifo gukora binezera umutima wawe, mugabo osi ukibuka ko n'uwo mubana uyo mubiri ufise ku ruhara, kugira ngo ntatante no kuja kuraba iyindi mibiri yo hanze. Rero nk'umugore by'ukuri arakwiye kugira attention cyane gose by'umugabo akunda, akagerageza kukigwanirira ico kintu kugira ngo ntagitakaze naho bigoye, mugabo akagira kayifora. Ego. Turabashimiye cyane, mwakoze. Nizeye ko badukurikiye bazokomeza kutubwira uko bafashijwe n'ibindi twozokora ko nk'ibiganiro bipfuza kumenya bihagije. Nizeye ko nababarije neza. Reka dusenge turangiza. Turabashimiye. Nizera ko muzokomeza kutuha akaryo kugira ngo tubabwire ibyo tutabashije gutahura. Cyane nukuri ndobikora, ndi hano ku bwanyu. Icyo mfise, icyo nshoboye nzogikora kugira ngo dushobore gufasha. Ni haba hari umuntu afise ikibazo yumva atatahukiwe, nkuko benshi bagiye babivuga ati turafise ibyo twifuza kubaza, turasiga nimero ya telefone, mwandike ko ibibazo byanyu tuzobasha kuvyisha mu biganiro bikurikira, canke tubishure inbox, navyo birashoboka. Mwakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Reka dusenge. Data muri mjuni, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwo kwera no kugira neza kwawe, tugushimiye kubwa kino kiganiro, tugushimiye kubwa benshi babashije gutahura bagafashwa kubwiza inyigisho. Turasenze Imana gukomeze guhezagira imitima batari bake, tugushimiye kubwa abano bene data bakurikiranye kino kiganiro, baho umugisha n'abandi bazogikurikirana, baho umugisha, ukomeze kubaka ingo nzima, ukomeze kugira neza abantu baye mwami. Satani ntaca atari karakora ngo ingo zisambuke, ariko ukomeze kuzitaho, byose bigenze neza mu nkomezi zawe. Wite ku bantu bawe, ibihugu byubake, ingo uzubake. Satani aburahamena n'abantu b'Imana babeho bubatse ku rutare rwo Kristo. Ngushimiye kumvise gusenga kwacu, ukomeze kugira neza abantu bawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.